normal. Manyagura oya bazikora yose bayishire
Kayanza yishakira 0-0. Naona Bunda Star numero 14 jena ramweme 14 arasa umupira wose je ntiwombwira kirungo kuri kirungo peti
Ngozi. Vitano yaje kigira nga. Vitano samedi. Na Olympique Star. Tuangalie kalendari.
goli la pili.
jende zose indira Olympique stari ngaha nta wundi.
kuzidi.
ufise umwana ndagukinisha. Numero 6. Ebere yurongoye cyangwa ufise umwana ndagukinisha. Akubwira ati umutima mfise umwana bariko arakugora. Akamubwira umwana ararwaye, umwana ararwaye, funguka. Abandi ko bimeze? Niko bimeze ushaka natwinshi iwacu n'ako twe tubakira. nta mukinnyi ahembwa amahera y'uburofa muri Aigle Noir kwe. Aigle Noir Oya wallahi nari humbuye umupira wanapiga stari kachimbera kuna bora kesha wana image ni watu na kamera kandi natwe nakanashwe mu bihombe kandi wanara imbere yawe mu ntani genda babijya byane ari cyane sinimbaza n'imana kugura Ewe desa ibaraguhenze ukina mu timu nk'izo kweli. Kirunga kina vyinshi urakagorwa.
sigaje kora igori rimwe ryo neza amejeje. Uno musi Bujumbura City iratakaza ikibanza cya kabiri. Araguha. Araguha. Kenda araguha. Ivyo ni barimenyere. Wewe nari sikuru munyamuchi wapi?
ngo ufotore gusa bakuramwo fu.
Action. Okay, nkuko twama tubabwira uno munsi twaba turi kuri stade Umucyo twaba ari urukino rwa Olympique Star kwa twahubahuye na Kayanza United twaba twimwe n'umukozi wa Kayanza murahawe ikaze kuri iwayo Top TV. Yego murakoze cyane. Murashobora kubanza kutwibwira akazi n'akanyu amatukabandana. Jene twavusa Jocelyn wani umukozi wa Kayanza United. Okay, urukino ruheruka mwabahuje iwanyu kuri stade Gatwaro wa Vitaro mwaranganije ibitsindo 2-2 uno munsi kandi uratakaje urundi rukino wiyumva gute ugiye gutegura iki ntacyo vyoba biriko birica ku mugwi wawe? Oya nibaza yuko akacari kare urukino rw'icenda aracari izindi nkino bishaka 21 amakosa turayabona kandi tugiye kuyakosora turanye tushobora gutsinda izindi nkino zisigaye. Okay, none nikiye kibazo cyo bakiri ku mugwi wawe ko tubona abakinyi ntacyo babaye niki haba habura iki kugira ngo utakaza inkino zibiri zikurikirana? Oya nabaye yuko atarakime kibura kurabona champion rero no mwaka iragoye ko ntushobora genda wizeye kuza gutsinda mu mugwi muhiri wabo kandi en plus de ça duhe no mugwi usikibanza ca mbere mwihiganwa n'ibintu bisanzwe turabimenyereye mu mupira w'amaguru. Okay, nikihe wo kwizeza nk'abafana ba Kayanza United wobezese iki ku rukino rundi mugiye guhura rukurikira? Tugiye kwitegura nko twitegura izindi nkino zose resultat iva ku Mana sije ndayitanga Jordan ntobizeza vyinshi. Okay, na cyane cyane ko mu mupira bavuga ati haburana babiri hagatsinda umwe kandi mu mupira n'ugutsinda n'ugutsindwa n'ukunganya. Nibaze rero yuko ugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo iyindi match yindi turaguhaye amahirwe ngira ngo ushobora kuzoyitsinda. Inshallah. Murakoze. Mukaba mwari kumwe na coach Jocelyn nkuko twabibabwiye Kayanza ikaba ari gitsindo kimwe kuri bitatu vya Olympique Star ibitsindo bibiri vyabonetse mu gice cya mbere bitsinzwe n'umukinyi Abdi igitsindo cya kabiri kiba cyabonetse kuri penalty yatewe na Pascal Ramazan reka rero tubandanye tubabwira reka tubaronderere umukinyi Abdi ahari hose kugira ngo tubandanye mudukurikira mugira like mugira abone kugira ngo mubandanye mudukurikira kuri iwayo Top TV tukaba dukorera imuyinga tukabandanya tubibutsa ko turi kuri stade Umucyo. Okay, twaba turi kumwe na kocha wa Olympique Star murahawe ikaze kuri iwayo Top TV. Murakoze cyane. Okay, ako kazi nawe urashobora kwibutsa bariko baradukurikirana kuri iwayo Top TV. Nitwa Ngabo Diomede. Okay, twaba turi kumwe na kocha Ngabo Diomede inkino zibiri ugwabereye Bujumbura warutakaje muranganya ariko si bibi kubera kunganya ni vyiza eka n'Igitega waranganije aho bagiye ugombora makigiri herembere uraronkana ruje hama uno munsi urasubiye uranezereje abafana ba Olympique Star uratsinze ibitsindo 3-1 mbega nigiki wumva gute muno mwanya? Nimva neza ndanezerewe cyane hama match zibiri zeze twatakaje kubera twatakaje amanota 4 si bibi cyane mugabo abakinyi twa après match twaricaye turavugana na komite turavugana moralema kugira ngo abakinyi moral tubabwira ko byose bishoboka muri football urabona ko bagikoreye ko tushoboye kuronka insinzi ku match ya 8 nibaza ko tuzobandanya gushika ku match ya nyuma twitwara neza. Okay, ku rukino rugiye gukurikira urabandanya uronka amahirwe uno munsi kandi uguma mu kibanza cya mbere n'amanota yawe 20 aho uri nyuma yawe afise amanota 15 mbega urukino rukurikira ugiye kugwitegurira gute? Urukino rukurikira tuzotwitegura neza kuko ngo nababwiye nta match nimwe yoroshe muri Premier Division itimu zose zimeze neza urumva ni kwitegura bikomeye n'inguvu kugira turabe ko tuzoshika kuri objectif iwacu. Okay, urukino rugiye gukurikirana rwa Vitaro kandi muzohurira ngaha nyene kandi tukabibutsa ko Vitaro ni ikintu cya mbere kigoye misi yose cyama cyabagoye gutsinda Vitaro. Ese ubugiye kwizeza abafana ba Olympique Star ko bigiye gukunda ko tuzi ko byananiranye ko Olympique Star itsinda Vitaro? Sinzi ko mwamwihenze naza kuzokina na reserve sinzi kama nihenze mugabo imatch zose nico kimwe ibe Vitaro ibe reserve nibaza ko imatch zose nico kimwe kama tuzashoboye kwitwa itsinda nibaza ko uyu mwaka champion nisa nibaza ko sezo y'umwaka na urabona ko harimo difference y'amasazo yose twakinye. Okay, ushobora gusanga nkekarije nkekano banarihenze cyane nkekano banaravye nabi narinzi ko urukino ruzokurikira ngaha utubwiye ko rushobora kuba ruza ari Rwanda rwa reserve nibaza. Okay, nibaze rero ko twoguha amahirwe cyane nkuko bandanye yaronka ko nkekugiye gutegura iyo match nkukundi ubandanye uryohera abantu. Murakoze cyane nibaza ko tuzokora ibishoboka byose bya tugume ku kibanza turi. Okay, murakoze twari kumwe na kocha Ngabo Diomede aho mutuka bibutsa ko Olympique Star no munsi kandi igumye ku mwanya wa mbere n'amanota yayo 20 eka Olympique Star ikaba yatsinze ibitsindo 2 vyatsinzwe n'umukinyi Abdi eka mugabo ku minota ya nyuma Kayanza ikaba yagiye kugombora igitsindo cyayo reka rero turondere umukinyi ari we Abdi kugira ngo abashe
tukaba turi kumwe n'umufana wa Kayanza United yaje ava mu Kayanza herekeje umugwi we kandi nkaba nzi ko asanzwe akunda umugwi wa Kayanza. Mbega gutsindwa kwanyu kuno munsi vyo babibabwiye iki canke vyo bavyabiciki ku mugwi wanyu? Umugwi wacu gutsindwa kuno munsi no organisation mbi ni babaye kugira dutsindwe. Abayobozi ba equipe bariko barumvikana n'umugwi na equipe yacu ni nziza. Okay, twabibonye ko hari abakinyi bazanwe ku kanyuma mbere eshofema yatanguye mu kibuga, noneho bahari habaye ikibazo nyabaki kugira ngo abakinyi bashike ku munota wa nyuma. Ese abakinyi mwabuze déplacement yo kugira mubazane, ho bahari habaye ikibazo nyabaki? Ikibazo cyabaye abakinyi bamwe nibarahembwa dusinzwe kubera umurongozi wa equipe akwega ibintu buke nico gituma tugiye gukenyura turengene twohindura umuyobozi. Okay, nibaza ko mutocika intege mugiye gutegura kuko Kayanza mwaro Christian neza abakinyi banyu bameze neza. Nibaza rero kutwo tubazo mugiye kuducemura kurundi rukino rwanyu, nibaza ko ibintu bizaba bimeze neza. Okay, ikipe ni urintsinda n'ibintu byashisiye abandi bamenyereye gose bansindaga nkabasindira ahandi saura kenuye. Okay, murakoze mukaba mwavyumvishije mwitegure Olympique Star ati muyitsindiye ngaha kubera ko kibuga iwanyu ariko namwe babategereye mu Kayanza kuri stade Agatwara. Reka rero twibaze yuko tubirindiranye igishikangira ngo Imana ihadushikanye tuzoyibona roturu kuntu muzoba mumeze hagati. Yego rakinwe reka ico no bwire uburongozi bwa Interstar nibagire Philippe nakuru umukinyi wacu baba tubaseze imiti bakanka natwe tuzasubiza mu nkoko rakenuye. Okay, murakoze mwavyumvise. Reka rero tubaho umukinyi tukaba turi kumwe n'umukinyi yambara inomero 14 muri Olympique Star. Reka banza twibwira akazina. Mazina yanje nitwa Abdi Ndayikeza. Okay, Abdi Ndayikeza, uno munsi nibwo bwa mbere ngira ngo tubonye muri mu mugwi wawe utsindiye ibitsindo bibiri. Ese ho bavyavuye ku bakinyi mwamwe ariko murakinana canke sinzi, urashobora kubitubwira? Ego abakinyi dukinana turagerageza kwerekana urukundo mutere Kirungo Pascal ligne d'attaque yose nakatagira Kirungo kugira adushikirize imipira. Ndamushimira cyane kubera imipira yose nagerageje kuronka yagerageza guca kuri we, turafashanya muri make n'urukundo ruri muri atake hama imipira igakiza ari myinshi. Okay, uratubwiye ko ari urukundo ruri muri atake kandi iyi equipe niyo wavuyemo niyo mu Kayanza wanyu ni naho usanzwe uvuka. Ese ntaco vyo vyari vyakubwiye nk'umukinyi ushobora kugira agatima kahuvuka canke equipe wakinyemo? Oya, ku busanzwe nyene umupira ni kumeze ntibocukina ati ngo uregeze kubera ati ngo ni equipe wavuyemo, utegezwa kwerekana n'ubundi ahubwo yuko equipe nubwo wayivuyemo ko ari wakayivorisyo gakenya wagize kuko niyo yagufashije nayo nirakura mu ruramenyekana. Olympique Star ntiyari kumenya iyo ataba Kayanza United. Okay, uratubwiye ko Olympique Star itari kukumenya iyo ataba Kayanza United. Ese mbega wowe ugiye kwitegura gute? Mugiye kwitegura gute urukino rundi rukurikira ko nzi nago nyene ruzobera ngaha? N'urukino rukurikira tugiye gushiramo ingufu kugira turabe n'ubundi yuko twakomeza turi ku kibanza ca mbere, hama dukorane neza twese n'abakinyi na kocha wacu tumwubahirize tugira ivyo tubwira kugira turabe n'ubundi yuko twaguma turi ku kibanza ca mbere. Okay, sawa urakoze. Uratubwiye ko ugiye kumukubahiriza umukinyi mukumviriza amabwirizwa abaha, eka mugiye ko n'ubundi ko mugiye kugira ingufu kugira ngo mugume muri kibanza ca mbere. Turabifurije amahirwe ngira ngo muzobandanya n'ubundi muri kibanza ca mbere. Yego byose no kubisaba Imana byose birashoboka no gukora cyane. Murakoze namwe. Ese usaba iki abafana ba Olympique Star ku rukino rundi rukurikira? Ko bo bandanya badushigikiranye nk'uko basanzwe babitwereka hama natwe tukitanga. Okay, sawa murakoze. Ngira ngo mwavyumvise ku bafana ba Olympique Star ko Abdi abasavye ko mwobandanya mufata mu mugongo nkuko vyama n'urundi rukino mukagwitabira kuko murazi ko Olympique Star mu kibanza ca mbere. Reka turindire ngira ngo Imana izobidukorera. Yego nawe murakoze. Sawa namwe murakoze. Okay, kuri wacu Top TV nkuko twama tubiyabwira kuri micro muri kumwe na Kaites Faiza alias Kaila, kuri kamera mukaba muri kumwe na MC Mango. Ubu naho twa turi kumwe n'umufana wa Olympique Star. Reka banza bibwira akazina. Nitwa Amisi Morale. Amisi Morale, ndibaza wo buryohewe urukino guno musi wa warubonye gute ku ntsinzi yanyu ya Olympique Star? Naryohewe cyane nubwo twasinze nta gitangaza kirimo. Umugwi wanje Olympique Star nkuko jewe ndi mu baserukira abafana sanzo ndawizeye nubwo atawizera intsinzi ariko icizere c'intsinzi nari ndayifise.
Okay, mbega urukino rundi mugiye gutegura mugiye kugwitegura gute urukino rundi rugiye kubahuza kandi mukamuzokwagira ngo mugiye kugwitegura gute nk'abafana nk'abakunzi b'umupira w'amaguru? Mbo ego murakoze cyane kumbaza nkuko je twe nk'abafana nk'abakunzi ba Olympique Star bafashe mu mugongo umugwi wacu Olympique Star wo ngahi Muyinga. Twebwe mu misi tuzokwakira urukino rukurikira tuzoca twakira Musongati y'Igitega. Oya urukino rukurikira nibaze ko mukoce yatubwiye ko arwa reserve muzohura ariko muzokwakira. Mbega nk'abakunzi mwobwira iki uburongozi bwa Olympique Star kubera mbona umenga bubafashe neza buvyitwaramo neza? Uburongozi murakoze uburongozi bwa Olympique Star busanzwe buzi staff ya equipe irazi ikijejwe irazi citegereza gukora. Hanyuma natwe nk'abafana turazi ico tujejwe dutegereza gukora. Ubwo rero tugiye gutegura turenzeko ukuntu bakinye bazorenzeko kuko umukinya kiniye yariye canke afise inguvu canke yagize imyitozo. Aha rero abafana turakorana no mumenyereza kugira umumenyereza wacu ashobore gukomeza umugwi wiwe abakinyi biwe. Okay, sawa murakoze nkuko twako turayabwira twari kumwe n'umufana ari we batazi bitwa Miss Morale turi kuri stade umuco aho urukino rurangiye ari bitsindo bitatu vya Olympique Star kuri kimwe cya KAYANZA United tukabibutsa ko tuzobandanya ibintu byose tubamenyesha nkuko twabibemereye eka mubandanya mubandanye mugira like sabone eka ku bintu byose mukaba mwari kumwe kuri micro na Kayitesi Faiza batazira Kaila kuri kamera mukaba mwari kumwe na MC Mango umoji Ngoja. Okay, tukaba turi kumwe n'umukinyi wa Olympique Star akazina kanyu? Je nitwa Chris Ndikumana. Okay, tukaba turi kumwe n'umukinyi wa Chris Ndikumana abafana benshi basanzwe akunzwe n'abafana ba Olympique Star. Ese intsinzi y'uno munsi wiyumva gute? Bimeze gute? Je numva nyene ndanezerewe cyane kubera iyi match twari twiteguye neza kugira ngo tuyisinde kugira ngo tugume hajya nyene ku kibanza cyacu cya mbere. Okay, uno munsi muraraye mu kibanza cya mbere n'amanota yanyu 20. Ese urundi rukino rukurikira mwamugiye kurutegura gute? Urundi rukino mbo kubera twebwe imatch ziwacu zose tuzifata ng'ifinale. Imatch ziwacu zose kubera imigwi yose izanye nikaniye kubera turaba mbere muri championnat. Natwe nyene tuca twitegura neza kugira ngo tuze turasinda amamatch ndazi ko birashoboka kandi tuzaba turi ngaha muhira imbere ya public yiwacu ndazi ko tuzosinda iyo match. Okay, ni akaye kamo wo buteye abafana n'abakunzi ba Olympique Star? Abafana ba Olympique Star ikintu je nshobora kubabwira ni uko mbo nibazo dusige batugwa inyuma imisi yose ndazi ko uyu mwaka dushobora nyene kugira miracle ngaha mu Burundi muri ibikombe bibiri dushobora gutwara n'igikombe kimwe kandi birashoboka ko dufise umugwi mwiza dufise abakinyi babishoboye kandi twebwe nyene dufise target yo gutwara igikombe muri ibi bibiri. Okay, uravuze yuko mufise target yo gutwara ibikombe bibiri ngira ngo reka turindire turabe haracyari kare kuko uru n'urukino rwa 9 kundwigira 9 reka turindire turabe ngira ngo tubifurije amahigo nkuko babivuze reka nkuko mubishizemo ingufu byose birashoboka nta kibazo reka re turindire ngira ngo Imana izobibashikana. Sawa murakoze nkuko twako turabwira twari kumwe n'umukinyi bitwa Chris Ndikumana akaba ari umukinyi wa Olympique Star mwavyumvishije ko bakaniye bashobora gutwaramwo mu bikombe birashobora gutwara mu gikombe kimwe reka rero turindire turabe kugira ngo Imana izobakora nkuko babandanya bavyifuza mubandanye mugira like sabone mutavyibagira muri kumwe na iwayo TV ibandanye bashikiriza byose ko biko biragenda turabakunda cyane kuri mikro mukaba muri kumwe na Kayitesi alias Kaila kuri kamera twari kumwe na MC Mango ategura amasana ameze neza nibaze yuko rero uno munsi ibintu biza kwa ameze neza tubibutse muce mugira like kuri YouTube Facebook hama murondere urukino rwa Olympique Star na KAYANZA United ndazi niho muza kurusanga murakoze peace Bugari Kajuri Gifoto